Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezeho kuri imbonesha kure yanyu ariyo yacu. Turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Muri uyu mwanya rero tugiye kugaruka kuri byinshi bitandukanye biriko biravugwa mu gisata ca politike hamwe n'intwari ibereye. Muri aya makuru tukaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Reka tubahe ikaze mwe mwese mudukurikiye muri mu Burundi, mwe mwese mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, namwe mwese mwumvirije ubwa mbere biri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Turabahaye ikaze tubasaba kugira ngo ntimucikwe n'aya makuru tugiye kugaruka ko ariko aravugwa indani muri CNDD FDD. Ibintu birabandanya gukomera mu mfunyapfunya uko tuza kubagezaho ku buryo burambuye. Reveriyano Ndikuriyo ntakira umukenguza amateka tubisanga mu ngingo ya sentare ijejwe kubahiriza ubwirizwa shingiro yo ku wa 4 Kigarama 2025. Ingingo rikavuga ko sentare ijejwe kubahiriza ubwirizwa shingiro yasabwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka kwemeza ko Reveriyano Ndikuriyo atakira umukenguza amateka. Sentare nayo ngaba yavyemeje. Ingingo rero ntivuga ko Reveriyano Ndikuriyo yirukanwe mu bakenguza amateka, ahubwo sentare iravyakiriye. No kuvuga ko Reveriyano Ndikuriyo ari we yikuye, mu yandi majambo yaratanze imihoho. Reveriyano Ndikuriyo wenyene ubwiwe ntaco aratangaza catumye yikura mu bakenguza amateka. Hari amakuru avuga ku njyane zoba ziri mu mugambwe kubijanye no kwitoza kwa Varisito Ndayishimiye mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri 2027, ariko ntivyo kumvikana ko ico cotuma Ndikuriyo aca yikura mu bakenguza amateka. Tagihindutse kiringo co kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD kizorangira muri 2026. Ese niyihe nyungu Ndikuriyo yoba afise mu guca yikura mu kibanza kimuha ubudahangarwa? Misi iri imbere niyo izotanga inyishu. Muri aya makuru rero tugiye kubagezaho ibihejeje gutangazwa na Sena y'u Burundi, bakemeza ko intebe y'umukenguza amateka Reveriyano Ndikuriyo gushika ubu atawuyirimwo. Turaza kubagezaho amakuru y'ibanga akomeye cane ajanye n'uko gutanga imihoho. Radio RPA ikaba ifise amakuru akomeye cane tuza kugaruka ko kuri iyi dosiye ya Reveriyano Ndikuriyo. Turaza kubagezaho kandi ibirabana n'inama idasanzwe bereye mu ntara ya Cankuzo ku wa 6 kwigenekezo rya 6 Kigarama 2025 yerekanye nyinyura no gucanamwo mu mugambwe uri ku butegetsi. Ni inama rero ikomeye cane yarimwo umushikiranganje kwivuna abansi bari Chantal Nijimbere, Siriac Nshimirimana, icegera c'umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD, hakaba harimo kandi abasoda bakuru hamwe n'abadandaza bakomeye n'abashinga amateka batandukanye bo mu karere ka Buhumuza. Iyi nama rero yarabaye ivugiramwo ibintu vyinshi, ari navyo bitumye Reveriyano Ndikuriyo atanga imihoho. Turaza kubagezaho rero ayo makuru y'ibanga yose kugira ngo muyumvirize ku buryo burambuye. N'ibindi byinshi rero bigiye bitandukanye turaza kubibagezaho. Hari abenegihugu bariko baridoga ku bw'amafaranga yabo bamaze igihe barakoreye ariko batabonye. Hari kandi imyidogo biyandikisha mu gipolisi. Vyose tukaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wa Fyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Turabaha ikaze mwidonido. Turarindiriye uzoza kumusubirira niko mu nama nkenguza amateka y'u Burundi bemeza ko intebe y'umukenguza amateka Reveriyano Ndikuriyo gushika ubu atawirimwo. Yura yatowe mu matora y'abakenguza amateka yabaye mu mwaka muri uyu mwaka kwigenekezo ya 2023 mu Gakaro. Reveriyano Ndikuriyo akaba yaratowe aserukiye intara ya Burunga. Urupapuro rutewe ku mukono n'abagize sentare ijejwe kubahiriza ubwirizwa shingiro rwiwe rero ratembereye umunsi ku mbuga zitandukanye. Sentare ikavuga ko yasabwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka kwemeza ko Reveriyano Ndikuriyo atakiri umukenguza amateka. Mu biro rero bijejwe kumenyesha amakuru mu rwego rw'inama nkenguza amateka bakaba bemera ayo makuru ko ariyo, nubwo batashimye kugira ico bivuze ko kinini, bakamenyesha ko barindiriye uzomusubirira vuba cane. Ariko amakuru y'ibanga akomeye cane mukwiye kumenya nuko umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoba yatanze iyo mihoho, bikaba bikurikira ibikomeye cane vyagiye biravugwa cane mu kunyinyurana muri uyo mugambwe. Ni ingingo rero yahuza cane n'itegurwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2027. Kakana mukumve neza, Reveriyano Ndikuriyo arashobora kwiyamamaza muri 2027. Nkuko amakuru ava mu begereye umugambwe bivuga, ku gutanga imihoho mu nama nkenguza amateka no mugambi w'itsinda canke umurwi wa Reveriyano Ndikuriyo
Numurwi rero urongowe nawe uharanira gutunganya inzira yo guhangana na kandidatire ya Varisito Ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2027. Reveriyano Ndikuriyo yari yatowe kuba umukenguzamateka kuwa 23 Mukakaro. Inyandiko rero zahuza inama nkenguzamateka Burundi sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro hamwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Inyandiko Radio RP ivuze ko ifise kopi yayo zerekana ko yatanze imihoho kuwa 10 Munyonyo 2025. Kuwa mbere Kigarama ibiro vy'inama nkenguzamateka vyarahuriye hamwe kugira bisuzume ikibazo cyo yahoze ari umukenguzamateka bica vyemeza imihoho yiwe. Mu nyuma rero umukuru w'inama nkenguzamateka Jacques ko bica batazirenda kugariko niho yarungi ku rwandiko muri sentare y'ibwirizwa shingira yisaba kwemeza ko Reveriyano Ndikuriyo atari umukenguzamateka. Kuwa kane Kigarama n'abashingwamanza ba sentare y'ibwirizwa shingiro barongowe na Valentin Bagorikunda basohoye urubanza ruvuga ko ikibanza ca Reveriyano Ndikuriyo kibaye kirangiye kandi basaba ko urwo rubanza rumenyesha uwarusavye komisiyo y'igihugu ijejwe amatora yose ni nabo akabimenyeshwa. Muri uwo munsi nyene Valentin Bagorikunda yarongekiye umukuru w'igihugu Ndayishimiye urwandiko rumumenyesha urubanza RCCB 465. Begereye Reveriyano Ndikuriyo bavuga ko uyu mugambi wo kwikura ko Ndayishimiye yateguwe n'akarwi ka Reveriyano Ndikuriyo karimwo Gerard Ndabirabe n'umukuru w'inama nshingamateka hamwe na Gervais Ndirakobuca umukuru w'inama nkenguzamateka mu mugambi wo gutegura kandidatire ya Reveriyano Ndikuriyo ngo azohangane na Varisito Ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu 2027. Inama idasanzwe rero twabwiye mu buryo bw'imfunyafunya dutangura amakuru yabereye mu ntara ya Cankuzo kuwa gatandatu. Reka nayo tubabwire ibyavugiwemo. Zabaye rero kwigenekezo rya gatandatu Kigarama 2025. Iyo nama yerekanye ko ari inyinyura no gucanamwo no gucikamwe ibice mu mugambwe ariko ubutegetsi CNDD-FDD. Bamwe rero mu banywanyi bo mugambwe bakaba bari mu runani rw'itabene samurarwa batandukanye n'abitwa abaragwa basogo cyangwa bene sogo abarimo Reveriyano Ndikuriyo. Abo bene samurarwa rero bafashe ingingo yo gushinga coalition ishigikira Perezida Varisito Ndayishimiye mu matora yo muri 2027 bari gutumvikana ko imbere mu mugambwe gusigaye gutuma n'ugwaruka canke imbonera kure muri rusange batongera gushigikira imigambi y'umugambwe uko vyari bisanzwe. Kwigenekezo rya gatanu no kwigenekezo rya gatandatu Kigarama muri Ruvubu Park Hotel iri mu Cankuzo yakiriye nama y'abagize umurwi habagumya banga bita bene samurarwa abo ushobora no gutahura biciye ku mashati yabo bari bambaye. Nkuko rero umwe mu bavyitavye bisigura iyo nama yari igamije gukangurira abantu umugambwe hirya no hino kugira bashigikire Perezida Varisito Ndayishimiye. Izindi nama rero zisa n'izari zaramaze kubera mu yindi ntara ariko iyo ikaba yarafashwe nk'idasanzwe. Muri iyo nama harimo umushikiranganje kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere, Siriac Nshimirimana icegera c'umunyababanga mukuru wa CNDD-FDD, abasoda bakuru hamwe n'abadandaza bakomeye n'abashinga amateka batandukanye mu karere ka Buhumuza. Amakuru ava mu mugambwe kavuga ko abo bantu bari mu bazoshigikira urunani rushasha canke iyo coalition y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Nama rero yabaye mu ijoro hagati y'isa 6 z'ijoro n'isa 9 z'ijoro kandi bukeye kare ikurikizwa n'isuku rusange canke travaux communautaires yabereye Cankuzo mbere yuko abitabiriye baca bataha. Ubu rero bamwe barongoye CNDD-FDD harimo Reveriyano Ndikuriyo umunyabanga mukuru w'umugambwe, Gerard Ndabirabe Daniel umukuru w'inama nshingamateka hamwe na Gervais Ndirakobuca umukuru w'inama nkenguzamateka ntibahuza n'uruhande rwa Perezida Varisito Ndayishimiye kubijanye n'ubutorewe kuzokwitoza amatora ya 2027. Ugutumvikana rero kurerekana ko hashobora no kwaduka ubutandukana kw'imbere mu mugambwe aho umugambwe ushobora gucikamwo ibice bibiri. Nivyo rero birabana ni tanga imihoho rya Reveriyano Ndikuriyo mu nama nkenguzamateka. Ibintu rero vyinshi byaragiye biravugwa cane tubandanya gukurikira kugira ngo tuje tubibamenyesha kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Muyandi makuru ariko aravugwa cane hari abariko basaba muco w'amafaranga yabo bamaze igihe bakatwa ku mishahara. N'umugambi wo kubakirwa uburaro wahereye he? Abantu benshi ndiko bibaza canke barasahuye utwabo. Ivyo nivyo bibaza abakozi bo mu mushikiranganje bw'abakozi n'akazi bibaza inyuma yo kumara igihe kitari gito bakatwa amafaranga ku mishahara yabo ariko ikabamwo igifungu cinshi. Mu ncamake rero abakozi bakaba basaba umuco ku mafaranga bakaswe ku mishahara yabo ku ntwaro y'umushikiranganje Venuste Muyabaga aherutse gusubirizwa mu mabanga. Nkuko biri uwo mushikiranganje yari yaratanguje ico yise koperative yitwa Village Berikivi
yo yari ihurikiyemwo abakozi bose yari arongoye mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Intumbero y'iyi koperative rero kwari ukuronsa abo bakozi uburaro kugira umukozi yoroherwe kuronka aho abahiwe. Iyo koperative rero yaciye yuguruza konte mw'impanki CRDB, abakozi baca batangura gukatwa amafaranga ku mishahara yabo kugira azobe ayo koperative izosubirako ingurane mu mabanki, ivyo bita VAR, mu gihe bazoba batanguye kubaka. Mu nyuma rero hagiye harabamwo n'igifungo cinshi kuko Venuste Muyabaga ari we yagumye afise ububasha kuri ayo mafaranga gushika aho ahinduza na konte yahora ijako ayo mafaranga ayikora muri CRDB ayitwara muri BHB. Bene ishirahamwe rero batagishijwe inama, batanavyemeye, batanabimenyesheje. Bene ishirahamwe rero harageze igihe babaza ivy'uwo mugambi wo kubakirwa ubwo buraro boba ugeze, baca babwirwa ko boba barabangiriye. Mu nyuma rero barabwiwe ko habonetse itongo rizubakwamwo izo nyubako mu Kabezi, ariko ntibigeze berekwa rya tongo. Byagumye rero mu gifungu cinshi. Mu nyuma rero Venuste Muyabaga yarasubirijwe mu mabanga y'igenekerezo ya 5 kwezi k'umunani 2025. Aha niho bene ishirahamwe vyatangura kubagora kuko batabaye bakironka umuco haba ku mafaranga bari bamaze gukatwa ku mishahara canke no kumenya ubutunzi bari bagezeko, nk'uko n'abitwa ko bari muri komite baciye batangura gukuramwo akarenge umwumwe. Ariko muri BHB haramenyekanye ko hari amafaranga ashika miliyoni amajana y'amarundi yari amaze gutangwa n'uwiyemeje guterera uwo mugambi. Inama idasanzwe bene ishirahamwe rero baherutse gutunganya nyuma yo kubona ko ata muco bariko baronka, bakabona ko n'abagize komite batanguye kugomba gutanga imihoho. Bamwe bene ishirahamwe baciye basaba ko haba inama ya bose. Iyo nama rero yabaye kw'igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icumi 2025 yabereye mu kigo c'ishuri ENA nk'uko biri mu cegeranyo cabonetse mw'ibanga. Catanguye gutangaza bene ishirahamwe nuko Venuste Muyabaga yanse kwitaba iyo nama mu gihe ari we arongoye abandi mu rwego nyobozi rwa koperative kandi yari yatumiwe. Muri iyo nama rero abitavye barashikirije ibibazo vyugarije iyo koperative, harimo n'amakenga bafise ku mafaranga bamaze gukatwa, eka na bamwe bari mu rwego nyobozi byarabagoye gusigura canke kwishura kuri ayo makenga. Ubona ko vyaraniranye ko herekanwa ubutunzi ishirahamwe rigeze ko ivyo bita situation bancaire. Nyuma y'ivyo bibazo rero n'amakenga, bari muri iyo nama baciye bafata ingingo yihuta yo guhagarika ikatwa y'amafaranga kandi ko abari muri komite atanumwe yemerewe gutanga imihoho. Muri PV y'inama vyasabwa ko situation de compte imenyekana ku igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icumi 2025, ariko gushika uno munsi rero ntiraboneka. Ikete ryanditswe n'abo bakozi naryo ryaravuzwe nk'uko rimwe mu rwandiko twaronswe mw'ibanga ku igenekerezo rya 30 ukwezi kw'icumi 2025. Bene ishirahamwe baciye bandikira ikete ujejwe igisata c'imishahara muri ubwo bushikiranganji, bamumenyesha ko yohagarika ivyo kubakata amafaranga bahora aja muri iyo koperative Berikivi. Basaba umuco w'amafaranga yari amaze gukatwa, nabo bahagaritse rero ivyo gukatwa amafaranga. Abakozi bo mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi basaba kuronswa umuco w'ubutunzi koperative yabo yari imaze kugerako, bagasaba ko umushikiranganji Venuste Muyabaga yahora barongoye aja ahabona kugira atange umuco, kuko aho bigeze bafise amakenga menshi ko ayo mafaranga ashobora kunyika ubutakigaruka, batanazi nuko vyoba bimeze, batanazi naho yoba yagiye. Hari imyidogo y'abiyandikisha mu gipolisi, bamwe barakumirwa abandi bakakwa amafaranga bagasaba ko vyohagarara. Bigenda gute ngo umukuru w'umugambwe abe ari we yandika abaja mu nzego z'umutekano? Tubanze twibutse ko muri ino misi hariko harabiyandikwa ry'imikangara yifuza kwinjira mu nzego z'igipolisi, kiretse kurondera bisabwa nta yindi mafaranga yategekanijwe kuriha yoba yitirirwa kwiyandikisha canke irindi kumirwa. Ariko muri zone Gikomero, komine Muhanga, intara ya Butanyerera hoho vyifashe ukundi. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'izone Irambona Dive niwe ariko yandika imikangara ishaka kuja mu nzego z'igipolisi. Ubwo rero yafashe ingingo yo gukomera imikangara iva muri site bateshejwe izabo ya Gikomere mu kubabwira ko yandika imbonerakure gusa. Iryo jambo rero arikoresha mu kugomba kubereka ko abari muri iyo site atobandika. Naho Irambona Dive avuga ko yandika imbonerakure gusa, nazo nyene ziri mu myidogo idasanzwe kuko
imbonerakure ishaka kwandikwa ibwirizwa kumuha amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 200 n'amajana 300. Izo mbonerakure akaba zibwira ko hamwe muri ayo mafaranga yarungikira abamukurira, yani nayo akaba azohabwa ababaha inyigisho canke formation. Abo bidoga rero bakabandanya bashikiriza kandi ko no mwiyandikwa riheruka ry'abaja mu gisirikare Irambona Dive yaranzwe n'iyo ngeso yo kwaka amafaranga biyandikishije. Byose rero bikaba byaratumye haduka n'imyidogo idasanzwe haba muri abo bakumiriwe no muri abo batozwa amafaranga. Bose bakaba basaba inzego zibijejwe kugira ico zikoze kugira zihagarike ayo manyanga ariko akorwa na Irambona Dive aramutswa uwo mugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa zone Gikomero. Niyo myidogo rero iri mu bariko bararondera kuja mu gipolisi aho ngaho muri ico gice. Murumviriza ko urongoye CNDD-FDD muri iyo zone yoba yarigize ndakorwa ko akaba atuma abenegihugu bashaka kuja mu gipolisi bakomerwa cane. Hano hari iyindi nkuru ikomeye cane mu gisata ca politike. Ikinyamakuru magazine Jimbere candika article gira ngo none nk'umuhanuzi ajejwe ivy'ubutungane muri zone canke muri komine yizi Gifaransa canke Icongereza yohanura iki mu bijanye n'ubutungane? Haraheze amezi arenga 5 hatunganijwe indinganizo nshasha mu vy'intwaro mu Burundi, ariko hari abanegura ko indinganizo ifise agahaze kandi yihuse gushirwa mu ngiro. Olivier Nkurunziza arongoye Iprona akavuga ko mu nzego hari hakwiye gushirwaho abatware babishoboye kuko ngo bimaramaje kubona mu bakuru ba zone hari abo biboneka ko atakintu bashoboye, bafise amashuri make cane, bafise abahanuzi bize babarusha ubwenge. Akanegura n'ingene abayobozi bagenwe, akagira ati none uyu mukuru wa zone atize yoteza imbere gute yikengera canke ari complexe ko atwara abantu mu musumvya amashure? Ko kugira umuhanuzi ajejwe ivy'ubutungane wa komine canke wa zone umuntu yize Igifaransa canke Icongereza, uyo muntu azohanura mu vy'amategeko gute? Hoho umuhanuzi ajejwe ivy'indero muri zone atize kaminuza yoteza imbere indero. Olivier Nkurunziza akanavuga kandi ko mbere umugambi ukunde neza hobaye hariho ubukinga bwa digitalisation kugira interconnection ifashe. Akagira ati nagihugu sibo abo kuza gukorerwa ko ivyigwa ngo barabe ko ibintu bikunda canke bidakunda. Diomede Ninteretse no muhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza akavuga ko kwegereza intwara abanyagihugu bitari kuba mu mategeko gusa ahubwo ko ari no kuronsa amakomine uburyo kugira abakozi baje ku kivi. Akagira ati nitegeko bavuga ko hari komine yigenga, no kuvuga ko ifise inzego igira amafaranga ariko nta na hamwe hari amahera ategekanirijwe komine. None amakomine yigenga gute ata amafaranga igira, nta nyubako zihari zijanye n'iyo ntunganyo nshasha ngo abakora mu bisato bitandukanye baduge bakorereyo. Naho ngero mu benegihugu haba mu ntara ya Burunga na Bujumbura canke Butanyerera barashima ko bimwe mu vyahora birondererwa muri komine ubu babisanga ku mazone abegereye, bikaba rero bibapfunyiriza urugendo, ariko bagasaba ko amazone yoronswe ibikoresho nk'ama imprimante, umuyaga nkuba n'ibindi bituma impapuro barondera bashobora kuzironka vyoroshe. Mujanye rero n'ivyokorwa kugira umugambi ukunde neza, Olivier Nkurunziza na Diomede Ninteretse bakaba bahuriza mu amazone ibikenewe kugira ngo boroherwe mu gutunganiza abanyagihugu, kuronsa amazone, umuyaga nkuba, ama imprimante, amabarabara, inyubako n'ibindi vyankenerwa. Leta itomora uburyo bugenewe amakomine kandi butange amakomine rero atangure gukora hakiri kare, ishireho n'urwego rwo kuraba ibiriko birakorwa ko mu vy'ukuri bihuye n'intumbero yihaye, habeho n'amahugurwa y'abatware bige ingene amakomine atwarwa. Mu bindi biriko biravugwa cane mu Kayanza, umuntu umwe yarayitavye Imana, abandi babiri bakomereka bivuye ku isanganya ry'imodoka. Ni isanganya ryabereye mu gisagara ca Kayanza ku muhinga mukuru w'icenda Kigarama 2025 hafi y'ahahora amacuniro. Abari hafi rero y'ahabereye iryo sanganya bakaba bemeza ko imodoka mu bwoko bwa fuso yari ihagaze kugira ngo bapakurure imizigo yari ipakiye icayi Simba, ivyo bari bayitegesheje. Imanuka rero isubiza umugongo inyuma irahava yihindukiza ihitanye abantu 3. Umwe rero yaciye yitaba Imana bari kuba mujana kwa muganga, abandi babiri bababaye bariko bavurirwa ku bitaro bikuru vya Kayanza. Babonye iryo sanganya bakavuga ko hari n'inzu yasambuwe n'iyo modoka, ariko muri iyo nzu ngo nta muntu yarimwo. Duhereze rero kuri iyi nkuru yindi
ngo kwifata amasanamu y'ibitorassoni kuyatunga kuyarungikiranira ivyo birahanwa n'amategeko nk'uko biri mu itegeko rijejwe mu bafatiye ku gitsina ryo muri 2022 kakarero kwifata ayo masanamu bihanishwa umunyoro w'imyaka iri hagati y'5 n'10 hamwe n'ihadabu riri hagati y'amafaranga miliyoni 20 na 30 z'abarundi nk'uko biri mu ngingo ya 25 y'iryo tegeko. Ibi vyashikirijwe na Dr. Lieutenant Colonel Police Pierre Nkurikiye mu ruganda rwa ya misi 16 hariye kurwanya mu bakorerwa bigeme n'abakenyezi cyane cyane yakorerwa ku mbuga hwaniro yatugwe n'ubushikirano byo bujejwe harimo ubutungane bufatekanije n'amashirahamwe nka Onifame, PNID, UNICEF na UNFPA hari ku igenekezo ry'icenda Kigarama 2025 yamenyesheje ko rero abahinga bavuga ko hari ubwoko burenga 300 bw'ayo mabi ngo naho mu Burundi ratavyigwa biraboneka vyakozwe amabi amwamwe ariho ndetse nayibonekeza n'amabi afatiye ku masanamu ayo nayo n'ubwoko bwinshi ariko hanini ngo nayabigeme n'abakenyezi bakunze kwifata aribo bavyishakiye canke babisabwe n'abakunzi babo kwitira umuntu mu gukoresha ifoto n'izina ryiwe ukabikoresha mu mayeri atandukanye utera ubwoba biciye ku mbuga ngurukana bumenyi gukoresha umuntu mu mashusho y'ibiterasoni biciye muri montage canke akoresheje ubuterabwenge hamwe n'ibindi. Reka tubakengurukire cyane mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'andi makuru menshi cyane tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone ntibutari wafyondako ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi imbonesha kure ya Hejuru TV. Mane bahezagire.